Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cane adushikiye nuko kuri ubu ngubu mu Gisoda ibintu vyaba bihejeje gukomera cane. Ni nyuma yuko reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri uri kumviriza ibiganiro vyacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe uri kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, abatwumviriza muherereye mu makomine agiye atandukanye y'igihugu, turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Ni nyuma yuko ibintu bihejeje gukomera cane kuri ubu ngubu mu gihugu c'u Burundi. Reka ndagukengurukire cane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone, kuba tarabikora aka niko karyo ndagusaba umanuke musi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona ari akazu ugenda nawe nyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya rero aya makuru ni amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka ka zina muntu. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu kuri iri genekerezo igisoda c'u Burundi catanguye kugumuka nyuma y'ibikorwa bitandukanye biriko biraba mu gisoda. Ni nyuma yuko abasirikare batanguye gutoroka igisoda. Irungikwa ry'abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo rihejeje gukora ibara mu gisoda c'u Burundi. Ibi vyose biriko biragaruka ko n'abajenerali bakomakomeye mu gihugu c'u Burundi aribo bariko baranka uyu mugambi. Ni nyuma yuko n'abandi aribo bariko barawukora. Abajenerali bakeyi batanguje uyu mugambi wo kudandaza abasirikare b'igihugu cacu c'u Burundi ku mvo zo gushaka ubutunzi vya hafi. Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, umusirikare w'umurundi arungitsweyo aba agenewe agashahara k'amafaranga ashika amadolari 200 ku munsi. Amakuru adushikiye rero ni amakuru akomeye cane ateye ubwoba. Ni nyuma yuko igihugu c'u Burundi carungitse abasirikare kuri ubu ngubu bakaba bariko bararwana n'umuhari wa M23. Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndababwira ukuri nyuma y'umugambi ukomeye cane wo gutembagaza ubutegetsi, General Prime Niyongabo ahejeje gufata ingingo ikomeye cane. Umugambi wa coup d'etat canke itangazo rya coup d'etat ryoba rizoshika ku benegihugu ryari? Ni nyuma yuko yagerageje umwanya wose, umwanya ukaba umwanya mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi ariko bikanga. Ariko aka kanya nk'uko bibandanya vyibonekeza mu gisoda biragaragara ko umugambi wo gutembagaza ubutegetsi ataho wagiye. General Prime Niyongabo afashe ingingo ikomeye cane aka kanya turi buze kugaruka ko mw'idonido ry'amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Aka kanya tumenye aho vya bigwanisho vyari vyimuwe mu ikambi za gisirikare i Bujumbura aho vyoba vyajanywe. Amakuru dufise nuko General Prime Niyongabo ariko arakorana n'abanyamakungu. Hari abazungu bashika 2 bariko barinyegeje muri aka karwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Biravugwa ko abo bavuye mu makungu boba bafitanye isano hagati yabo na General Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi. Ni nyuma yuko parike mwagereza ivyaha bitandukanye mu gihugu c'u Burundi nko kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete no gutembagaza ubutegetsi. Ivyo vyose bamwe bumvirije ko bidasiguritse nkuko General Alain Guillaume Bunyoni yabitangaje. Ariko aka kanya amakuru akomeye cane turonka ni amakuru avuga ku bijanye n'iyi politike n'aka gakino kakozwe. Politike mu gihugu c'u Burundi irahejeje kuba ibisetso. Ni nyuma yuko abategetsi bakomakomeye mu gihugu c'u Burundi batanguye kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye. Hari message yarungitswe kuri uyu mugoroba bivugwa ko yarungikiwe abakuru bakuru mu gihugu c'u Burundi abari mu burongozi. Muri Etat Major ni nyuma yuko inzu yariko irasha nyuma yuko General Alain Guillaume Bunyoni yakije umucanwa mu biro vy'umukuru w'igihugu no muri Etat Major. Ibi vyose vyabaye nyuma yuko hari igisoda carungitswe ku kirimba gishasha mu Kirundo nkuko abahatuye bavyemeza. Amasoko yacu mu gisirikare yemeza ayo makuru. Avuga ko kuri ubu ngubu umutekano ku kirimba c'umukuru w'igihugu mu Kirundo no ku kirimba c'umukuru w'igihugu nga Gitega ibintu vyoba bihejeje gukomera cane.
nyuma y'uko umutekano wongerejwe cane bikaba bivugwa ko baba bafise coba ca kudeta. Umukuru w'igihugu mwarumvirije ko General Prime Niyongabo yafashe ingingo ikomeye cane akugarura ahantu hose ku kirimba c'umukuru w'igihugu akarungika abasirikari bashasha bavuye mu ikambi yahora imucungera n'abasirikari bavuye mu makambi atandukanye yahora acungera umuhisi Petero Nkurunziza. Ni kuzihe mvo vyose turabigaruka ko mu makuru akomeye cane hejeje kudushikiranga mu gihugu c'u Burundi. General Prime Niyongabo afashe izi ngingo zikomakomeye mu gihugu c'u Burundi nyuma y'uko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari yafashe urugendo yerekeza muri Arabie Saoudite. None amakuru akomeye cane dushikiye aka kanya nuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nawe yoba agiye kugandagurwa. Ni nyuma y'uko nawe yafashe urugendo yerekeza mu gihugu ca Ghana. Amakuru turonka mu gisoda nuko hateguwe umugambi wo kumugandagura nyuma y'uko ashitse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Amakuru adushikira rero birateye ubwoba ku bene igihugu, biravugwa ko uyu mushikiranganje ubwo azoshika mu gihugu c'u Burundi nubwo umuhanuzi yatanguye gukwirakwiza amakuru akomeye cane kuba mugenderanira. Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Reka amakuru yacu nk'uko twatanguye tuyabwira mu funyo amakuru yacu turayagaruka ko ku makuru avugwa ku kuntu ungene abasirikare b'u Burundi bariko bararungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kuri ubu ngubu bariko baratahukana ibiziga biteye ubwoba. Ni nyuma y'uko umuhango wo gushingura abo bose kuri ubu ngubu biriko birakorwa mu ibanga rikomeye cane, aho atabaryango bemerewe guhura n'abandi babuze uwabo kumva z'uko basangira ivyiyumviro. Amakuru akomeye cane hejeje kudushikira nuko abavyeyi bariko barabaza muri Etat Major ariko ntibahabwe inyishu. Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka nsubire ndaguhe kaze muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Reka ayo makuru nandi twabateguriye tuyatangurire ku makuru avurwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi, mu nyuma turaza kubabwira umugambi ukomeye cane wo gutembagaza ubutegetsi. General Prime Niyongabo niyihe ngingo yoba yasubiye gufata giturumbuka? Vyose muraza kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cane ajeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru akomeye cane nuko hari inyubakwa zitandukanye zarungitswemwo abasoda. Biriko mu nyuma z'uko haje hashirwamwo vya bigwanisho mwumvirije ko vyari vyimuwe bikuwe mu gisagara ca Bujumbura bikaba vyimuriwe muri aya mazu yibonekeza Igitega ku murwa mukuru wa politiki. Ibi vyose rero turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cane ahejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. General Prime Niyongabo afashe ingingo ikomeye cane nyuma y'icuka ca kudeta gihejeje iminsi itari mike yacibonekeza. Iyi ntureka yibonekeje mu mugambi wa kudeta no gutembagaza ubutegetsi vyose vyoba bigiye gukomera cane. Ngiri joro ribi mu gihugu c'u Burundi nyuma y'uko General Prime Niyongabo akakanya ahejeje gushikiriza ijambo ribi cane ku mukuru w'igihugu. Nirihe jambo turaza kurigaruka ko mu makuru yacu idonido. Reka ndagusabe umanuke musi y'iyi video urabanditse ijambo sabona upyondeko, uraca urabona hari akazogera nyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ubugambanyi bwateguwe ku mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nubuhe? Umutambukanyi wiwe arihe? Ni nyuma y'uko bahagurutse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura berekeza muri Ghana. Ibi vyose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cane General Prime Niyongabo ahejeje gukora ibara mu gihugu c'u Burundi. Ngiri ribara ryibonekeje mu mwaka wa 2015 ubwo habonekaga ibintu bikomeye cane, amabi ateye ubwoba yoba agiye gusubira. Ariko ndahojeje abene igihugu begereye ibi bisagarara bitandukanye biriko biribonekezamwo igisoda ciriko kirarungikwa mu bimodokari vy'intambara bitandukanye. Ndabaye kaze muri aya makuru akomeye cane hejeje kudushikira. Reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru avugwa mu gihugu c'u Burundi, mu nyuma turaza kugaruka kuri ivyo tubashikirije muri mfunyafunyo. Kuri ubu ngubu rero amakuru adushikiye biravugwa ko ubusuma bwitwaje ibigwanisho buriko burisubiriza mu gihugu c'u Burundi. Ubwo biribonekeza ko abene igihugu bafise ubwoba buteye amakenga,
abanyagihugu bo ku mutumba Musave na Gahe muri komine n'intara ya Kayanza ariko mu buraruko bw'u Burundi baratabaza bavuga ko hari ubusuma bwo mu mazu igiteye amakenga kurusha nuko ku bwaho ni abasuma akenshi baba ari abitwaje ibigwanisho. Ayo makuru aremezwa n'abajeje intwaro basaba abanyagihugu kudoma urutoke kuwo biketse. Inkuru ya Burundi News TV nk'uko tubandanya kubikora ko amatohoza ubusuma buheruka nubwo kuwa mbere kuri ubu ngubu rero aho abasuma biba umuceri n'ibiharage mu miryango. Kubwa bamwe mu banyagihugu ubwo busuma bwoba buva mu bukene buhanze imiryango. Abanyagihugu barafise ubwoba bwinshi ku mutekano wabo. Ni nyuma yuko baza mu ijoro n'amahiri bagaca batwara ibintu vyankenerwa. Ubibahaye baca bagenda batakugoranye ariko nanone uwo mutahuye ko bigoye gutanga umwimbu ari ubukene. Muri ubu bukene biragoye gutanga umwimbu. Niba waronse ivyo gupfungura biragoye kubitanga cane ngo uriko urabirungikira abasuma. Ni kumwe mu banyagihugu bo mu Musave yiyamiriza. Abarongoye imiryango basaba inzego zibijejwe gucungera umutekano gusumba. Amakuru aremezwa na Bernard nanone Ndayishimiye umwe mu bajejwe intwaro ku mutumba Gahe yemeza ko ubusuma bwo mu ijoro bwibonekeza na cane muri ako gace, akongera ko abanyagihugu bagerageje gukurikirana abo basuma barata bimwe mu vyo bari bivye imbere yo guhunga. Nanone abo benegihugu boba bagerageje gukurikira abo basuma ari ibintu vyoba vyababayeko. Asaba abanyagihugu bigahe gushira inguvu mu bumwe nanone bakanashira hamwe mu ntumbero yo gutuza ubwo busuma no kudoma urutoke kubo biketse bose. Muri iyi misi kuri uyu wa mbere no kuri uyu mutumba nyene abasuma babiri barahagaritswe bagerezwa kwiba ibitoke. Nayo ayandi makuru avurwa mu gihugu c'u Burundi kuri ubu ngubu ibintu birahejeje gukomera cane aho hariko haribonekeza ubukene bw'amazi. Biravugwa ko Ngozi ubukene bw'amazi mu gisagara ari amakaritsiye atandukanye yo mu gisagara ca Ngozi uburaruko bw'u Burundi ari mu bukene bw'amazi, ubukene bukomeye cane buhejeje gutera uruhagarara abenegihugu. Abenegihugu bavuga ko bagira ingendo ndende baja kurondera amazi meza. Basaba ko Regideso ishirahamwe Rudende ryemerewe gutanga amazi n'amatara ritora umuti. Inkuru ya Burundi News TV haheze amezi ashika 2 nanone n'amezi arenga 3 arenga amakaritsiye y'igisagara ca Kigobe na Kinyana ari mu bukene bw'amazi meza. Ababa muri iyo makaritsiye nanone batangaza amakuru akomeye cane bategerezwa kugenda ibirometero vyinshi baja kurondera amazi. Abandi bagura ibido y'amaritiro 200 ku mafaranga 600 ku mabombo rusange. Kubwabo bakeneye amazi meza nk'uko Regideso ijejwe kuba yobashikiriza ayo mazi meza. Abanyagihugu baratinya kwandura indwara zifatiye ku isuku rike. Abanyagihugu barafise ubwoba bwo kwandura indwara zifatiye ku isuku rike gakorera yamaze kwibonekeza uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ati turafise ubwoba indwara zateye ibujumbura c'ibitoke na Rumonge n'ibindi bitandukanye zidushikira natwe. Tuje kure kurondera amazi meza, abana bacu mbere n'abavyeyi turacererwa na cane ku mashure no kubuzi. Niko bivugwa n'umwe mu banyagihugu mu gisagara ca Ngozi n'umubabaro. Birababaje kubona nk'abagwaza basiga abo bagwaje bakaja kuvoma. Bamwe nta mafaranga bafise yo kuyagura, niko bivugwa n'umwe mu bagwaza. Regideso isaba kandi abo banyagihugu gutegereza bihanganye. Regideso isa niyitazi ico kibazo nanone, ariko Regideso ikibazo nanone kiramaze kumenyekana kubw'abashinga ntahe ariko nta cakozwe, niko abo bene igihugu babibona. Nayo kuri ubu ngubu twashikanye ikibazo muri Regideso, abakozi bayo batwemereye ko hazoba gukora canke gusubiriza amapompo, ariko nta cakozwe canke ntaco vyatanze. Ikibabaje gusumba tubazanira amafegitire ngo turihe amazi nk'uko bishikirizwa n'umwe mu bene igihugu. Regideso ibanzanira amafegitire ngo barihe amazi kandi batarayakoresheje. Ivyama vyateye amatati hagati y'abakiriya n'iryo shirahamwe nk'inko ukwe mu badandazwa bo muri karitsiye Kigobe yidoga.
umengo turi mu bihano tugereranije n'ayandi makaritsiye abamwo abishoboye, niko abanyagihugu barimwo mu mubabaro mwinshi cane bahejeje kudushikiriza amakuru. Twababwiye amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, mu mfunyofunyo twabwiye amakuru avugwa mu gihugu c'Uburundi, ariko haravugwa ibijanye n'umugambi wa kudeta. Reka turabigarukako muri aya makuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Ndababwira ukuri, ingabo zarugitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, umwe mu basirikari yatorotse aka kanya adushikirije amajwi akomeye cane turi buze kubashitsako. Adushikirije amajambo ateye ubwoba ku basirikari b'u Burundi twarungitse muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Leta y'u Burundi irakwiye gufata ingingo ikomeye cane nyuma yuko ibi vyose bigaragaye ko leta y'u Burundi yoba iriko irihakana abasirikari bariko barafatwa mpiri. Amakuru dukura mu basoda begereye ngaho ni amakuru ababaje cane. Biravugwa ko abasirikare b'u Burundi kuri ubu ngubu batanguye gutoroka igisoda isinzi ryabo. Biravugwa ko abo basirikare b'u Burundi bariko barinjira mu mugwi witwaje ibigwanisho mushasha wa LARUB. Amakuru dukura mu gisoda aremeza ayo makuru ku basirikare bashasha b'igisirikare c'u Burundi. Nubwo atansiguro iriko iratangwa n'abajenerali bakomakomeye, ariko ibintu vyoba bigiye gukomera cane. Ibiziga biriko biratahukanwa mu gihugu c'u Burundi bivanwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Turaza kubigarukako mu makuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu Burundi. Ni nyuma yuko twabwiye umugambi ukomeye cane wo gutembagaza ubutegetsi, General Prime Niyongabo afashe ingingo ruhasha yo gukura Kongo intwaro y'agahotoro. Kuri ubu ngubu harategerezwa ko Reveriyano Ndikuriyo yotangazwa nk'umukuru w'igihugu vy'imfatakibanza, ariko ibi vyose bizoba bica mu muco, niyo mvo iriko iratuma vyigizwa inyuma. Amakuru akomeye cane dukura mu gisoda aremeza ko hari umugambi wo kugandagura umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ubwo azoba ashitse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Vyose turaza kubigarukako mu makuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Wowe ico usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona ari akazigira nawe nyene upyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabibutse ko abanyagihugu bashigikiye umukuru w'igihugu nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ni nyuma yuko igisoda co nyene gishigikiye General Prime Niyongabo bijanye no gutembagaza ubutegetsi. Ariko vyose turaza kubigarukako ido nido turaba neza ibijanye n'uburyo ubutegetsi bugombwa gushirwako. Aka kanya Reveriyano Ndikuriyo arategerezwa nk'ugiye kurongora igihugu vy'imfatakibanza. Ni nyuma yuko umukuru w'igihugu bagiye kumukurako mw'ibanga rikomeye cane, ariko mu nyuma bakazatangaza ibintu biteye ubwoba ku benegihugu. Reka ndabaye ikaze mu yandi makuru turi buze kugaruka tubashitsako kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu. Reka ndabakengurukire cane nshuti banywanyi twabanye muri ibi biganiro n'amakuru. Turaza kugaruka tubashitsako amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu Burundi. Iyi ni Burundi News TV.